Bene data bashiki bacu muri Kristo Yesu muriko muradukurikiranira mu mpande zine zitandukanye, twongeye kubaha ikaze muri rwa rukurikirane rw'ivyigwa byacu aho turiko turabira hamwe indongozi ivuga ku gitabo ca Ezra na Nehemiya, aho turi ku cigwa ca gatandatu kivuga ngo gusoma ijambo. Ni kuvuga ngo kuno munsi wa kane tugiye kurabira hamwe ikigwa kivuga ngo inyishu abantu batanze tuza guhabwa na mwene data Lieve ndibaza muragiye kutubwira ibintu bidasanzwe n'iki cigwa abantu batanze izihe nyishu kugira ngo muraza kutwagurira mu buryo budasanzwe. Reka rero tubahe ikaze kugira ngo muze gutega nayo amajambo tuza kumva kuko n'amajambo adasanzwe. Ariko imbere yuko tujya mu kigwa nyezina tubanze dusenge. Turagushimiye Uwiteka Mana ugororoka, Mana uriho wamyeho kandi uzokwama hano uhabwa icubahiro. Amen. Ubyenye no gutahura biva iwawe. Turakwinginze data mwiza ngo banze uhumanura imitima yacu, uzibura amatwi yacu yaretse kumva kubw'icaha, kugira ngo amajambo tugiye kumva yubake imitima yacu abashe kuduhindura, tubashe gushanwa ducungura Yesu Kristo mu izina ryawe ryera. Amen. Ego reka tuguhe ikaze kugira ngo tuyagire kw'iki cigwa tufitiye amatsiko menshi. Murakoze cyane. No kuvuga iki cigwa cyo ku munsi wa kane gikurikirana n'icigwa cyo ku munsi wa gatatu twabonye ejo hahise, aho twabonye ngo ugusoma no gusobanura ijambo Imana. Twarabonye ingene hariho imigwi yafashanije na Ezra kugira ngo bashobore kwigisha ijambo ry'Imana. Rero hari ikintu hano kidasanzwe gikomeye cyane. Kadusome muri Nehemiya 8:5 no 6. Haravuga ngo Nehemiya 8:5-6, nuko Ezra azingurura igitabo abantu bose babona, kuko yarahagaze ahisumbuye, maze akikizingurura abantu bose bava hasi. Ezra araheza ahimbaza Uhoraho, Imana isumba byose. Abantu bose bashira amaboko hejuru bati amen amen. Baraheza barunama bashika hasi imbere y'Uhoraho, bubika amaso kw'isi. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Urumva ko iki gikorwa bakoze biboneka yuko ari kwa cyo guca bugufi. Abantu baciye bugufi imbere y'ijambo ryari ryasomwe, kandi barahimbaje, Ezra arahimbaje Imana mu maso y'aba bantu. Rero hari ikintu gikomeye ngaha mu kino cigwa, tuza kubona ko impera n'imperuka abantu barashoboye kubona amakosa yabo, maze baheraheza basabye imbabazi bihana. Hari amajambo make hano ngomba gusoma avuga ngo nuko rero mu myaka ya nyuma, igihe amategeko y'Imana yasomerwa i Yerusalemu ku bari inyagano bavuye Babuloni, abantu bararize kubera ibigabitanyo byabo. Amajambo y'ubuntu yarumvikanye ngo yaco mubabara kubera ibigabitanyo byabo bararize. Agiye kubasomera kuvuga ngo ariko arasoma, barabye ubuzima bwabo babayemo, baraba n'ic'Imana yari iteguye kubona kuri bo ntabwo bihuye, maze bunamika amaso hasi bagira gute? Bararire. Twibuke yuko batwawe ari inyagano i Babuloni kubera basekuruza babo bagararije, bakanga gukora ivy'Imana igira gute? Ibona ko ari vyiza, bituma ibareka batwagwa n'amaboko y'intakebwa, batwagwa ari inyagano. Hanyuma ikintu noshobora kongera ko ngaha, aba bantu twabashira mu mugabane w'abantu Paulo avuze mu ca 2 c'Abikorinto 7 igice caho c'9, aho yanditse avuga ngo noneho ndanezerewe, sinezerejwe nuko mwagize umubabaro, ariko nuko uwo mubabaro wabateye kwihana, kuko mwagize umubabaro wo mu buryo bw'Imana kugira ngo ntihagire ico mubura ku bwacu. Umubabaro wo mu buryo bw'Imana utera ukwihana kuticuzwa, kuzana agakiza, ariko umubabaro wo mu buryo bw'isi utera urupfu. Imana idufashe cyane. Amen. Umve ngo n'ivy'ukuri aba Bisirayeli bamaze gusomerwa no gusobanurirwa, ntabwo no kuvuga ngo by'ukuri barigishijwe neza icari cyo kubaha amategeko y'Imana. Burya n'ivy'ukuri barabona yuko by'ukuri twaragerereye kure y'iki, noneho baza kubabazwa no kunyene bagerereye kure y'Imana, kandi bari bamaze gusomerwa ngo ni mwebwe ihanga Imana yari yaratoranije ngo kubera kugira mubere ayandi mahanga iki.
akarorero mu yibirandi mahanga akarorero baza kubona n'ivyukuri ntabwo bigeze bashitsa iri sezerano ry'iki ry'Imana noneho baraturika bumva agahinda n'umubaro mu mutima baraturika baragira gute bararira. Nehemiya 8:10 ngo maze Nehemiya arababwira ati nimutahe muje kurya inyama zinuze munywe nibisosa n'abatagira icyo bafise mu barungikire kuko uyu munsi werejwe uhoraho ntimubabare kuko umunezero w'uhoraho arizo nkomezi zanyu. Yesu ashimwe. Amen. Umunezero w'uhoraho niyo nkomezi zacu. Utwumviriza mushiki wacu mwene wacu umve ko umunezero w'uhoraho ari nkomezi zatwebwe abacunguwe n'amaraso ya Kristo. Hanyuma twumvise ko iki kigo tuko turiye uno munsi bago inyishu abantu bagize gute batanze. Ubwa mbere twavuze ko abantu bagize gute baba bajwe no kuvuga ngo nukunyene basanze barahabiye kure y'Imana. Baja kure y'Imana. Bumvise bicuza maze kubera ibyaha bari bakoze. Umwanditsi n'amajambo akomeye yakoresha hano reka nongere kuyasoma ngo byongeye uwari umunsi udasanzwe umunsi wera umunsi mukuru w'inzamba Rosh Hashana ni mu birimi byabo ngira ngo cyaba Heburayo. Kuri uwo munsi imyironge niyo yatangura gukangura imitima kugira ngo yitegurire urubanza rw'Imana. Umunsi mukuru w'impongano wahimbazwa ku munsi ugira 10 w'ukwezi kwitwa Tishiri. Kuvuza n'ukwezi kwindwi kuno munsi. Kuvuza inzamba byateguza abantu guhaguruka imbere y'Imana no kwihana. Yesu ashimwe. Amen. Guhaguruka imbere y'Imana no kugira gute no kwihana kubera ko uwo munsi washiriweho kwibutsa abantu guhindukirira uhoraho. Ukurira no kubabara byarumvikana ariko abarongozi babibukije yuko ubwo bari bamaze kwihana Imana yari yabumvise kandi wari umwanya wo kunezerwa kubera ikigongo cy'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Uyu munsi mukuru w'impongano wari umunsi udasanzwe. Turazi yuko ari wa munsi batanga ibimasa bibiri ikimasa cyazaze hamwe n'ikimasa cy'uhoraho. Maze uwo munsi abantu bose bararira bakambara amagunira bakatura ibyaha byabo bakareka ibikorwa byabo bose bagakikuza ihema y'uhoraho. Ikintu novuga kuno munsi mukuru w'impongano ni kuvuga ngo hari igitabo kivuga ku Bayahudi bita Talmud. Ni kuvuga ngo kivuga yuko kera abigeme b'Abisirayeli baba bemerewe kwambara bijya bintu by'ibisharizo ibintu by'amahereni ariko batubwira ngo ku munsi mukuru w'impongano bagomba kubikora bakagira hehe kuko twamaze kumva ngo wari umunsi wo kwihana no kurondera iki no kurondera Imana. Ikintu rero twomenya mw'iki gihe nuko natwe iki gihe turimo kigeranya n'ujya munsi mukuru w'impongano Abisirayeli bagira gute kuko twabonye ngo rijya hema rya mbere ryagereranya byari bitutu nibigeranye by'ibizogira gute by'ibizoba. Rero kuvuga ngo natwe ubwo turi mu gihe cy'umunsi mukuru w'impongano cyari gihe cyuko twicishiriza bugufi imbere y'Imana kugira ngo tuyirondere n'umutima wacu wose kandi tukagira gute tukihana ibyaha byacu byose kugira ngo nkuko Abisirayeli kera batabikora bakugwa mu ihanga ry'Abisirayeli bagakugwa mu Bisirayeli butazokongera kubagaruka mu kuri none bakagira gute bagaterwa amabuye. Nico gituma rero uyu munsi natwe dukwiye kugira gute dukwiye kuwuha agaciro. Aho cyo no kongera ko dusomye mu gitabo cy'Abaheburayo umurongo igice cyo n'umurongo wa 23 na 24 aravuga ngo nuko byari bibereye kwibigereranyo by'ibyo mu ijuru byozwa n'ibyo bimazi ariko ibyo mu ijuru ubwabyo bikozwa n'ibimazi biruta ibyo kuko Kristo atinjiye ahera cyane hakozwe n'intoke nk'ikigereranyo cyaho ukuri ariko yinjiye mu ijuru ubwaho kugira ngo none duserukire imbere y'inyonga z'Imana. Yesu ashimwe. Amen. Nukuvuga ngo abatwumviriza badukurikirana bagomba kumenya yuko uno munsi turi mu munsi mukuru w'impongano. Yesu yinjiye ahera cyane kuva mu mwaka wa 1944. Nukuvuga turi mu munsi w'uko Imana igomba ko ubuzima bwacu buba ubuzima bwerejwe uhoraho bwegejwe kuva no muri ujya mwaka wa 1844 Yesu yinjiye ahera cyane kandi igikorwa yakora cyitwa ngo
igikorwa cyakugwa harya itariki 10 z'ukwezi kw'indwi cyitwa ngo nuguhumanurwa kw'iki kw'ihema. Ni ukuvuga ngo twabonye yuko ihema byari kigeranyo cyagereranya nde Kristo Yesu. Ni ukuvuga ngo rero natwe imitima yacu igomba guhumanurwa mw'icyaha, nkuko Yuda bivuga ngo, nkuko Petero nawe dabivuga ngo duhagarara imbere y'Imana tanjebege tugize gute twera mu yandi majambo tugororotse imbere y'Imana. Ibi rero bidusaba ko tuzotanga kumbure nk'icigwa abantu bashobore gutahura ni kubera iki tuvuze yuko turi mu munsi mukuru w'impongano kuva mu mwaka w'1844 bagomba kumenya bafatiye ku banuze bwa Daniyeli kigabane 18:13 hamwe havugwa iby'iminsi 2 yatanze kugira ngo ahera hahumanijwe habone kugira gute habone guhumanuka. Kumbure buzobikizebe ikindi cigwa cihariye tuzotanga kugira ngo indongozi zihera abantu batahuye neza ko turi munsi mukuru w'impongano, nkuko Abisirayeli bari muri uyu munsi bategeza kurira, bategeza gutakamba, bakicuza ibyaha bakoze ndetse bakihanira kureka. Imana dufashe kugira ngo itwongere ubwenge twame twiya ku munsi twihatira kureka ibyaha byatwizingiriye ko kugira ngo dushobore kwitegura gusanganira umwami mu izina rya Yesu. Amen amen. Murakoze. Yego, icigwa cy'uno munsi kikaba kigarukiye ngaha. Tubashimire mwebwe mwese mwaduteza amatwi kandi tubararikira ku cigwa cyejo kuwa gatanu kuzokongera kubana nacu. Tugiye kurangiza n'ishengesho rya mwene data Lieve. Muturangirize n'isengesho. Turagushimiye umwami Imana, umwami w'isi yose, nuhabwe icubahiro. Amen. Duhejeje kubona makino cigo ku munsi mukuru w'impongano Abisirayeli barira bakicuza ibyaha byabo kugira ngo baronke imbabazi. Ne turakwinginze kugira ngo natwe ubwo turi mu munsi mukuru w'impongano aho Kristo kimaze kizima winjiye ahera cyane kugira ngo ushobore kuhahumanura kandi tuvuganire imbere y'Imana dushobore guharirwa ibyaha byacu. Turakwinginze ngo duhe kubaho ubuzima bwejejwe mu izina ryawe uzobukoze. Amen. Nubane natwe ubutumwa twigisha nubwo twiga uduhe gusa nabwo tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.